ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwewe neza nshuti bakunzi ba RPA kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 ntwarane 2019 iganiro kigizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Inyo y'amezi atatu batwagwa n'inzego mfata kibanza abanyagihugu muri komine Mutimbuzi bashikirijwe icese kuri uyu wa gatatu umusitanteri mushasha agiye kubarongora. Abanyamwema b'abarundi bahungiye mu ikambi y'Inakivari mu gihugu c'Ubuganda basaba kugarukirwa kuko amagara abakitse ni mu gihe bamwe muri bo na cane cane abana barembejwe n'indwara zifatira ku ruhu. Nayo nkuko vyama ku misi yose ya gatatu mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tubashikiriza ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uyu munsi tukabayagira ku bijanye n'indwara y'umwingo. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro mugira mushikirizwe na Josiane neza mfandikanije na MS Steven yunge ko mu buhinga bw'ivyuma mukanya n'inkuru imwe kwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhere kuri nkuru y'umunezero inyuma y'imisi 15 bari bamaze bari mu buroko. Abigeme batatu biga ku ishure shingiro akamuri ryo mu ntara ya Kirundo basubijwe kuri uyu wa gatatu umwidegemvyo wabo. Belize Eliane na Micheline bakaba bafunzwe bakekwa kuba barasibanganije ishusho y'umukuru w'igihugu riri mu bitabo bakoresha mu ishuri. Ivy'umushikiriza manza yahavuye ahinduriramwo icaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu outrage au chef de l'État mu gifaransa. Mu makuru ajanye naho n'agateka kazi na muntu umunwanyi w'umugambwe SNL ku mutumba rya Runyinya komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi yarasinzikarijwe ubuzima n'imbonera kure mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri naho bitari vyoroshe yashoboye kuri uyu wa gatatu kujanwa kwa muganga na bagenzi be. Ni inkuru twateguriwe na Vicky Chris Ninteretse. Uyu yari yakubiswe araborizwa igufa yitwa Batururimi Philbert wo ku mutumba rwa Runyinya komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi. Bamwe mu baba kuri uwo mutumba bamenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho imisoro y'imbonera kure kuri uwo mutumba yafatiwe Philbert Batururimi mu gihe yarahejeje kuganira na mwene wabo. Izo mbonera kure zamutwaye mu ihangare aho bita ku matara zica zirahakikuza kugira ntihagire n'uwuza gutabara. Abanyagihugu bamenyesha kandi ko izo mbonera kure zamukubise kugeza aho adashobora kwiyegura. Umubiri wiwe wose umeze nk'uwariwe n'inzuki. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu niho bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNL bamuzindukana kumuvuza. Amazina yabashoboye kumenyekana yabamwe muri izo mbonera kure zasinzikarije ubuzima uwo Philbert Batururimi ni Leonard mukuru w'umutumba, Ezekiel rongoye mbonera kure kuri uwo mutumba, Majambere Batazira Bugesera, Mathias, Serge na Bararusasiye. Twaronde biri kundi Mamerte mustanteri wa komine Ruhororo. Telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Irakoze Vicky Chris Ninteretse mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu nyene ngo kubona umusirikare w'igisongerezi muri bamwe majana 6 bagomba gutahukanwa mu Burundi bavuye muri Somalia yitaba Imana bivuye ku gufatwa nabi ngo vyerekana ko leta y'u Burundi atagaciriha ubuzima bwa kiremwa muntu hamwe n'igikorwa cajanye aba basirikare b'abarundi mu gihugu ca Somalia. Ivyo bivugwa na Leonce Ngendakumana icegera c'umugambwe Sahwanya Frodebu. Uyu munyepolitike arananigura leta y'u Burundi yagumye inana gutahukana akirikara abasirikare nkuko vyari vyasabwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Kurikira Honorable Leonce Ngendakumana n'icegera c'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Icambere tutangurira ko no guhoza umuryango wabuze urwego rw'abasirikare nabo nyene babuze no guhoza igihugu cy'u Burundi cyabuze kuko yari yijanye yari yagiye ku bikorwa byo guserukira igihugu cy'u Burundi. Cya kabiri no kunegura imyitatu ya leta yabonye neza ko abo basirikare basezerewe kandi atabundi buryo bafite no kubagumiza aho muri Somalia igashobora kubafungurira kubakingira igashobora kubavuza bagwaye ariko ikabitaka
bafata inyemego bakagumayo ugasanga ntibaronka ingene bafungura ntibaronka ingene bivuza bagwaye ugasanga bagira ingendo ndende y'ufite amagara make kubera kudafungura ica vyunyuka leta rero tukayinegura tuvuga tuti nda gufata inyemego ikibazo kijanye n'ubuzima bw'abantu ubuzima bw'abantu nikatihabwa nk'ubu uwo musirikare yarayitavye Imana niba vyagenze nuko twumva bivugwa bene uyu muntu bazobaza leta kuko leta niyo yamujana ati none umuntu wacu vyagenze gute ngo amererwe nabi uko ndimumufashe kabora n'iceco ca ruguru cotuma ivyo bintu abayemwo bigabanuka n'umugabo usaba nyapfudiro tuvuga tuti leta yohaguruka abo basigayeyo ikurikirane umunsi ku munsi ivyo vyaraye bicitse ntibize bisubire ntibize vyongere bihitane uwundi musirikare cyangwa abandi basirikare kubera ubwo buzima babayemwo kuko ntivyashitse giturumbuka bicobuza ko dusaba uwo muryango gushikira leta y'u Burundi ikabaza neza ibijanye n'urwo rupfu rw'uwo muntu wabo leta ingene izobandanya ibafasha. Ivyo Leonce Ngendakumana bivuze inyuma yaho adjudant chef Egide Bizoza asandavye kuwa mbere uheze mu karere ka Joa aho yagize urugendo rw'ibirometero hafi 200 n'amaguru kandi yari yamenyesheje ko akitswe n'amagara. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Humura Burundi. Murukurikirane rw'amakuru ajanye n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'ibitaro Rema vyo mu ntara ya Ruyigi uyu munsi tubabwira kwitangwa ry'akazi ridakurikije amategeko bikorwa n'umuyobozi w'ivyo bitaro atagishije inama urwego nyobozi rw'ivyo bitaro ivyo rero bigatuma uburyo ivyo bitaro bikoresha buhatikirira kubera ko amafaranga yagenewe imishahara aheza akiyongera ku rugero runini cyane. Ni nkuru twatoherejwe na Sandrine Nkurikiye. Abo bantu 17 baheruka kuronka akazi ku bitaro Rema vyo ngaho mu ntara ya Ruyigi bagizwe n'abaforoma 10 abakozi babiri bashizwe mu gisata co kwegeranya amafaranga hamwe n'abataravayeri 5 abakozi bose rero bahembwa amafaranga avuye mu kigega c'ibitaro igihushanye rero n'abandi bakozi basanzwe bahembwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu nkuko amakuru dukura ngaho mu Ruyiga bitumenyesha ivyo bikaba bituma ikigega c'ibitaro gitera gihomba kuko amafaranga 640 yarasanzwe ahembwa abakozi 6 bahawe akazi imbere n'ivyo bitaro ubu yagiye ku mafaranga ngana ni miliyoni 2 kare bahemba 640 ku kwezi ariko ubu kuva mu dayitera haziye yaciye atangura kujya ibiturire atangura kuzarazana abantu bamwe bita ngo na stagiaire professionnel aho umurisanse yamuhemba 150 kandi bitemewe n'amategeko yuko umuntu ari gusaba stage ahembwa umwade yamuhemba 100 ivyo byose kandi yabigira ubujejwe akarere k'ubuvuzi médecin chef de district yari abimubujije n'ujejwe intara y'ubuvuzi médecin provincial nawe yari abimubujije aho bamariye kumuha remarque igira kabiri yaciye atangura ahubwo kuza arabaha amakontra bamwe kandi ibibazo byakozwe. Abakozi b'ivyo bitaro bamenyesha kandi ko bafise amakenga ku ngingo y'umuyobozi wabo yo kugomba gukura komite ijejwe kuraba ubutunzi bw'ibitaro ivyo navyo akaba bimenyesheje mu nama yabagirishije mu ntango z'uku kwa ntwarane. Muri abo bantu yitwa ko yahaye akazi ubu ariko acanishamo abakozi ubu akaba ari bo ariko arizera mu bikorwa byinshi byo mu bitaro aho niyo komite de gestion mbere yahora iza iramwopoza kuvyariko aravuga ubu unye agiye kuyihindura nk'uko yavyibwiriye abakozi muri komite de gestion mu kwezi kwa gatatu yarababwiye yuko abovuga ko yari ryanyuma ubu unye agiye guhindura agashira komite de gestion wenyene yizeye imwe azobwira ijambo ry'ijana. Abakozi b'ibitaro Rema basaba rero abajejwe igisata c'ubuvuzi muri ako karere kugira ico bakoze kugira bacungere mu vy'ukuri ibijanye n'ubutunzi bw'ivyo bitaro ahandi ho ngo ni vuba na bwango bakabura n'amafaranga yo kugura imiti. Nayo makuru twakuye mu karere k'ubuvuzi mu Ruyigi yatumenyesheje yuko ico kibazo kimaze kumenyekana mbere ko kiri mu minwe y'igisata kijeje kugwanya ibiturire. Arakoze Sandrine Nkurikiye. Tukiri mu yavugwa mu ntwaro ibereye kuri uwa gatatu niho haba ibisikanye hagati ya Mustanteri n'ifata kibanza bakomine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Joel Habiyambere hamwe na Simeon Butoyi yatowe n'inama mpanuzwa jambo ya komine kwa 13 ruhuhuma uno mwaka. Ikete rigenda Mustanteri mushasha muri ayo mabanga ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
hari kuwa 18 Ntwarante Simeon Butoyi agiye kurongora komine Mutimbuzi agiye nako kurongora komine Mutimbuzi asubiriye Damiano Barindambi yari yahagaritswe n'inama mpanuzwa jambo ya komine Mutimbuzi kuwa 20 Kigarama 2018 yagirizwa kunyuruza no gukoresha nabi amatungo y'iyo komine. Dutandukira naho amakuru avuga mu gisata c'ubutunzi aho ubukene bw'igitoro na cyane cyo mu bwoko bwa mazutu bubandanya kwibonekeza mu bisagara bimwe by'intara z'u Burundi. Ku mastation atari make ico gitoro kiboneka bigoranye, ibiheza bikagira ingaruka mbi haba mu buzi bwa leta canke mu bikorera utwabo. Idoni Duna Baltazar Miburo. Mu gisagara ca Bujumbura abagendesha imodoka bavuga ko ivy'igitoro haheze igihe ari ukugwazagwaza. Bigeze ku gitoro c'ubwoko bwa mazutu ho ngo birunyuka. Bujumbura gitoro gisanzwe kimaze iminsi atakihari nko ku bituro by'amasitasiyo byinshi cyane cyane imodoka z'igitoro cy'ubwoko bw'amazutu nyinshi sitasiyo usanga imodoka zitonze ashaka guca kuri sitasiyo imwe cyangwa zibiri ukabura kakira nko kuri sitasiyo ya gatatu nayo ugasanga imodoka ni nyinshi tumaze igihe ari uko bimeze nta kigeze kiboneka ni ukugwazagwaza. Hari aho bishika ubwo bukene bukonona n'ubuzi bwa leta. Ni nk'abakozi bamwe bari gutegerezwa kuja mu ngendo z'akazi hagati mu gihugu mu ntango z'indwi ariko gushika kuri uyu wa gatatu mu gitondo bakaba batari bwagende kukubura igitoro cyo mu bwoko bwa essence canke mazutu n'inkewa. Tuboneka ku sitasiyo zibiri cyane cyane niyo kiguma kihari kuri engeni ubayihinduye entere petroli essence irahari mazutu nayo kiyaronka ahantu ku Mutambara kuri sitasiyo ku Mwara bitwara imarashi mugabo ntapfa kuronka uwo ari we wese. Ku mugwa mukuru w'intara ya Makambaho igitoro ntihagira namba haba mazutu canke essence abagikenera bakironka kuri magendo. Humura Burundi. Tutandukirwa n'amakuru avugwa hanze y'igihugu abarundi b'abanyamwema bahungiye mu ikambi na Kivale mu gihugu ca Uganda basaba bagira neza kubagarukira ko ni mu gihe abo banyamwema bagaramiwe muri kino gihe n'indwara zo kurukoba. Ni inkuru ya Marie-Ange Irakoze. Abo barundi b'abanyamwema bahungiye mu ikambi na Kivale mu gihugu ca Uganda bavuga ko iyo ndwara itangura aragakomere gato ku mubiri kakagenda karakura. Umwe muri bo avuga ko bafise ubwoba ko hashobora kuvyukiramwo indwara ya kanseri ifata urukoba. Ikibazo kijyanye n'uburwayi ko hanini nicyo kitugeramiye hano ni ibi bikomere biterwa n'uzuba ndetse n'ubuzima bubi turimo hano na Kivale. Utuntu twaduka mu mutwe cyangwa ku mubiri kaza tumeze nk'uduturika mu nyuma tukavamo ibikomere. Icyo gikomere genda kiba kinini cyane kubera ko atabufasha bwo kugira ngo ashobore kujya kwa muganga kigaca kimutera kanseri. Ubu ababangamiwe cyane niyo ndwara ifata urukoba ngo nabana. Abo bana nibo benshi bashika kuri 34 kuri banyamwema 44 baba muri iyo kambi. Aho baje kwivuza abaganga nta kinini ngo baheza bakabamarira. Bana barababaye cyane kuburyo nibo babona ntiyo kwifuza nuko ushaka gutamererwa ibifungurwa kuri nta buvuzi baragiye nyene ku baganga kutuvura baduhere ibintu bita paracetamol ntabwo zivura na gato igikomere. Nta bushobozi dufise byo kugira ngo dushobore kuja ku mafarmasi kugura imiti atari nk'abaganga b'aba specialiste bazi kuvuza indwara z'indani mu mubiri. Umva abangaba bashobora kudupfana umwanya ko barababaye cyane. Abo banyamwema bavuga ko ivyihutirwa bakeneye kugira bibarinde izuba ni nkofero, amavuta yo kwisiga, imitaka n'amarori. Abaganga babinonosoye bashoboye kuboneka ko barakarusho. Abo banyamwema baheruka imfashanyo bahawe n'uwaserukira ishirahamwe APRODH muri Mukakaro umwaka wa 2018 gushika ubu nta mugira neza n'umwe arasubira kubagarukirako. Basaba umugira neza wese yo bishobora ko yobafasha. Marie-Ange Irakoze arakenuye tuve mu gihugu c'Ubuganda tuje mu gihugu ca Tanzania aho inama nshinga amateka y'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngo yarikwiye kurungika umugwi ugira amatohoza mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri ico gihugu kugira ngo bibonere ibibazo bihanze izo mpunzi. Ivyo bivugwa na Vitali Nshimirimana arongoye urunani Force ahasigura ko iyo nama nkenguza amateka
yoheza igategeka igihugu ca Tanzania kubahiriza amategeko agenga impunzi cateye ko igikumu atarukishira hamwe riraba impunzi kwisi ngo yoheza rero rigafata mu minwe ico kibazo bibaye ngombwa mbere bakanimurira abo barundi mu kindi gihugu coshobora gukingira neza umutekano wawe. Dukurikire Vital Nshimirimana yavuze kubw'urunani rw'amashira hamwe ari mu runani Force. Turiko turumviriza ingene impunzi z'abarundi zifashwe mu gihugu ca Tanzania aho bapfungwa gasakisaki abandi bagategekwa guhuguka ku nguvu abandi mbere bagateba bakatabakomoka bakajya guhungira mu bindi bihugu bibanyi. Turibaza yuko hageze yuko hafatwa ingingo zihambaye zotuma izo mpunzi zikingirwa. Aboshobora gufata ingingo zihambaye ubwa mbere rutera kamo inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko kugira ngo barungike umugwi w'abashingamateka baje gutohoza ingene izo mpunzi zimerewe, hanyuma uwo mugwi igihe wokora amatohoza woheza ukerekana ngene wasanze impunzi zimerewe ugaheza ukagira ivyo utegetse leta ya Tanzania kugira ngo ihindure ingendo yubahiriza amategeko yagenga impunzi. Hanyuma abandi dutera kamo ni HCR kuko HCR mu vyigejwe ijeje gukurikirana ku munsi ingene impunzi zimerewe n'ingene n'inyishu zirama zishobora kuronkerwa kandi vyanditswe no mu mategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi yuko iyo igihugu kidashobora gukingira impunzi canke ngo impunzi zironkerwe umuturama canke ngo zihunguke zisubire iwabo, HCR yaheza ikarondera ibihugu bishobora kwakira izo mpunzi bigashobora kuzikingira uko amategeko abitegekanya. Kandi ntibuzoba ba mbere kuko impunzi z'abarundi byari byaranse yuko zikingirwa bibereye n'igihugu ca Tanzania, zimwe zararungitswe mu bindi bihugu bishobora kuzikingira. Ikindi naco twibaza nuko uno munsi turiko turaraba Tanzania ngene yigenza, nukuri nta gisigaye atari uko amakungu abona yuko Tanzania idashoboye gukingira izo mpunzi, kuko igihe urongoye HCR yagendera amakambi y'impunzi muri Tanzania bari twagize icyizere yuko abarongoye Tanzania bazoheza bakaganira bakagira ivyo biyemeje hanyuma bagahindura ingendo, ariko vyarunyutse bapfuye kubona hakuye ikirenge amarorerwa bakorera impunzi z'abarundi acarongerekana. Ivyo Vital Nshimirimana rero akaba abishikirije inyuma yaho havugiwe inkuru zuko hari abarundi boba bari mu nzira zo gushikanwa zo gutahukanwa ku nguvu mu gihugu c'u Burundi mu gihe bari bafatiwe ku rubibe igihugu ca Tanzania gihana n'igihugu ca Kenya. Abo barundi bakaba bari bahunze bavuye mu mikambi y'impunzi y'Mutenderi berekeza ikambi y'Ikakuma iri mu gihugu ca Kenya. Ndabibutse yuko kino kiganiro mushobora no kugisanga ku rubuga ngurukana bumenyi bwa RPA kuri website akaburungu RPA akaburungu BI canke kuri ku rubuga rwa Twitter canke SoundCloud vya RPA. Dutari kubonaho igice cya kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabana amagara soko y'ubuzima. Uyu munsi mukaza gukurikira ibijanye n'indwara y'umwingo ifatira mu muhogo, tugaja kubona ibiyitera n'uburyo bwo kuyirinda. Kino kiganiro mwagiteguriwe na mugenzi wacu Onesime Ndushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Umengo n'indwara ifatira mu muhogo iterwa n'indwara zitandukanye kandi gatera izindi ndwara nyinshi zifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Muri kino kiganiro turaja kubona ubugifata ukivugwa no ko twoyirinda. Umutumire ni muganga Alain Nshimirimana. Ikiganiro magateguriwe nanje Onesime Ndushimagize. Mbahaye ikaze.
umubiri w'umuntu ukure kandi ugume ukora neza ubishobozwa n'imyambiro canke imisemburo bita les hormones. Ikorwa ry'iyo myambiro riri mu ruhererekane bita axe hypothalamique epiphysogonadique. Mu duce tujejwe gukora imyambiro iyo hagize akagwara haca hakurikira ihungabana ry'imyambiro kahora gakora hagakorwa mike canke igakorwa ari myinshi. Iyo rero hagwaye kamwe muri utwo duce dukora imyambiro bita thyroïde nk'uko umutumire wacu abidusigurira, umuntu aravyimba umuhogo arivyo bita umwingo canke goitre mu rurimi rw'igifaransa. Muganga Alain Nshimirimana abanza kutwiganira aho tumwe muri utwo duce dukora imyambiro duherereye. Ikorwa ry'iyo myambiro riri mu ruhererekane bita axe hypothalamique epiphysogonadique. No kuvuga kuva mu gace k'ubwonko bita hypothalamus unyuze kandi gahimba bita hypophyse kari ngaha mu igufa ry'uruhanga ariko ntabwo kari mu bwonko nyezina, hanyuma ugashika utundi duhimba turi ku musozo w'ubwo ruhererekane. Utwo duhimba bita magonade. Ayo magonade rero niyo novuga ari ku musozo w'ikorwa ry'iyo myambiro bita amahormone. Nk'akarorero twavuga nk'ama ovaire ku bakenyezi, twavuga amagara ku mugabo, twavuga icyo twita ama glande sérénale n'uduce turi ku mafyigo mu bantu bose ari umugabo cyangwa umugore, twavuga icyo twita thyroïde, twavuga mu parathyroïde. Hariho n'utundi duce dusanga turi mu yindi bihimba by'umubiri ariko utwo duce twa turi imbere muri utwo duhimba twanakwiye tugakora imyambiro. Buri gace rero muri utwo duce dujeje gukora imyambiro iyo kagwaye harabihungabana mu myambiro kahora gakora, igakorwa ari mike cyangwa igakorwa ari myinshi. Umwingo arico bitwita goitre ni ivyimba ry'agace bita thyroïde. Thyroïde nayo ikaba njejwe gukora imyambiro mikuru itatu, hari uwo bita triiodothyronine bita T3 na thyroxine bita T4 n'undi bita calcitonine. Iyo myambiro ikorwa na thyroïde keshi irafasha no mu ikorwa ry'indi myambiro, niyo mpamvu usanga iyo habaye ihungabana mu ikorwa ry'iyo myambiro ikorwa na thyroïde usanga hariho ihungabana nyinshi, haba indwara nyinshi mu mubiri. Ni indwara nyinshi imwe yose ifise umwihariko. Tugerageje kwibutsa aho ku gace thyroïde gatumbereye, uvuye ku ruhu aho imbere y'izosi kuyugashikire uca ku nyama bita muscle cervico-superficielle. Mu mpande yako hari imitsi nsozabwenge ifasha mu bijanye n'ijwi yariyo bita manere récurrent. Hakaba n'imitsi y'amaraso bita les axes vasculaires gyrocorotidiens, ari nayo iyo thyroïde ikorako ari mu bijanye n'isohora, mu gusohora canke mu kuzana amaraso. Inyuma y'ako gace ugana hejuru hariho umuyoboro w'ibiribwa bita larynx, ugana hasi naho hari umuyoboro w'impemu bita trachée. Ayo masonga yayane kuko ifise amasonga ane, hariho tundi tuhimba natwe nyene dukora imisemburo yihariye, duhimba bitwita les parathyroïdes. Ukunywa itabi, ugufungura nabi canke gufata imiti mwimwe biri mu bituma umuntu afatwa n'indwara y'umwingo. Muganga Nshimirimana avuga kandi ko uruhererekane mu miryango ivyo bita heredité navyo nyine bishobora gutuma umuntu afatwa n'indwara y'umwingo. Mu bituma thyroïde ivyimba bigateza goitre hariho icyunyunyu gike igabanuka mu bubiri ry'icyunyunyu bita iode bivuye ku byo turya birimo iode nkenye. Rero thyroïde kugira ikore imyambiro yifashisha icyo cyunyunyu. Iyo rero imyambiro igabanutse mu mubiri, thyroïde iguma ironka amabwiriza ava hejuru muri rwa rukurikirane twavuga aho hejuru, donc twita stimulation, niba istimule ku buryo iheze ikavyimba. N'itabi ishobora kuba mu bituma haba ivyimba rya thyroïde. N'ikindi bita déficit enzymatique congénitale novuga ni nk'ubusembe umwana avukana utuma nawe nyine atamyambiro afite ikwiye bifasha mu ikora rya glande thyroïde. Muri ico gihe naho nyine bwira ivyimbe bigenda mu gihe cikena rya iode. Aho nk'ingwara bita maladie de base d'eau, aho niyo bita thyroïde d'Hashimoto n'andi mathyroïdite nayo nyine ari mu bituma haba ivyimba rya glande thyroïde. Aho n'indi ngwara bita acromegalie, iyo ngwara nayo ni
ni ibyimba rya hypophyse. Ibyo byose mvuze biri mu bituma iyo grande thyroïde ivyimba. Nitwabona umwanya tuzoshobora kugaruka ku ngwara imwe muri izo ku buryo burambuye. Rero iyo ngwara ntabwo twoyifata minenego kuko ni ingwara nobwira complexe kuko itezwa n'ingwara nyinshi, igateza izindi ngwara nyinshi kandi zose zifite ingaruka mbi nyinshi ku magara y'umuntu. Abanyagihugu ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Abagore barenze imyaka 50 barakarirwa n'indwara y'umwingo gusumba abandi. Abenshi mu bimaze gusinzikaza usanga bavyimbye mu muhogo bikabagora kumira eka mbere no guhema. Hano umuganga Shimira Imana atwiganira n'ibindi bimenyetso biyigaragaza. Ibimenyetso by'iyo ngwara rero nkuko twavuze ko ari ibyimba ry'agace bita thyroïde. Ubwa mbere babanza kuraba urugero rw'ibyimba bakabishyira mu grade. Aho grade ya mbere bavuga ko ari igihe thyroïde utayibona utashobora no kuyikorakora. Muri ico gihe bavuga ko thyroïde aba ari normal. Tuvuye kuri grade 0. Grade ya mbere ni igihe thyroïde udashobora kuyibona n'amaso ariko kurakoye mu izosi imbere mu izosi ukayumva. Muri ico gihe n'igihe bavuga yuko nk'igihe aba ari amanodire. Ntabwo ari ibyimvye yose ariko kaba nk'akabyimba karimo imbere uturenga kamwe. Grade ya kabiri ni igihe ushobora kubona thyroïde utanarabishije amaso ukayibona ariko we yegereye. Ariko muri ico gihe bavuga ko izosi atakibazo riba rifise umuntu abagororotse. Grade ya gatatu ariyo ya nyuma ni ivyimba ry'izosi ushobora kubona mu gihe no ku metero 30. Muri ico gihe usanga izosi ryamaze guhinduka. Aho muri ico gihe niyo turondera ibimenyetso bita resindo compresso. Donc ni ibimenyetso bijanye n'igundwa rya thyroïde kuri bya bihimba bindi by'umubiri biri kumwe na thyroïde. Ubwa mbere ni ingorane zo guhema, ingorane zo kumira, ivyo urya, hari n'ingorane zo kuvuga, hama ni kuvyimba kw'izosi ryose kuko muri ico gihe ya mitsi y'amaraso iri kumwe na thyroïde igihe igunzwe na thyroïde muri ico gihe amaraso ntaba gitembera neza, amaraso gacashwara izosi ryose ntihaba kivyimbye imbere y'izosi ahubwo izosi ryose cari vyimba. Umugwayi afise goitre ashobora kugira ibimenyetso vyinshi bimwe bijanye n'icyateje iyo goitre ibindi bijanye n'ico iyo goitre yateje. Mu kuvura umugwayi w'umwingo abaganga babanza kuraba urugero iyo ndwara igezeko hamwe n'ivyimaze konona mu mubiri. Hano muganga aratubwira bimwe mu bipimo bibanza gukogwa. Exam akogwa cyambere ni ecography iraraba grande thyroïde muri rusangi igashobora no kubona ko ari utubyimba turi imbere tumwe bita manodire. Hari indi examen byasanzwe umenye gukogwa ariko ishobora gukogwa ni scintigraphy. Bico gihe iyo scintigraphy ni igipimo kiraba ko grande thyroïde ikora neza canke itakora neza. Ariyo ikindi bita étude cytologique de nodire ni mu gihe babonye ko harimo utuvyimba duto bashaka kuduponctiona no kuvuga barashaka gukuramo agace kamwe bakaja kugapima nko mu gihe baraba ko harimo amakanser. Rero n'ikindi examen cya laboratoire gikomeye ni dosage des hormones thyroïdiennes no kuja gupima ibyamyambiro kogwa na grande thyroïde. Muri ico gihe niho bashobora kubona ko hariho izindi ndwara y'ivyimba grande thyroïde zyateje. Muri izo ndwara hariho ingwara bita hyperthyroïdie ni ingwara iturutse ku myambiro myinshi kubona grande thyroïde. Hama n'indi ndwara bita hypothyroïdie ni ingwara iturutse ku kogwa ry'imyambiro mike ya thyroïde. Mu kuvura umwingo rero bivana n'ingene iyo ngwara ikomeje canke bikavana n'ivyo imaze guteza. Nko mu gihe ikomeje ibyimba kiba kinini yakamara guteza ibibazo byo guhema, gufungura canke kuvuga, muri ico gihe barakibaga bakagikurayo. Canke nko mu gihe yamaze kumenyeka ko harimo ibimenyetso vya cancer nubwo itoba yateza ibibazo byo kugunda ibihimba by'umubiri biri kumwe, muri ico gihe barayibaga bagakomeza n'indi miti
yo kuvura iyo ngwara kimaze guteza. Ibindi ni ivura ry'imingwara zayiteje mu gihe cyo kuvurwa, nk'igihe ikibazo ca iode basha gusupplementa amaniode, hari ingwara zivurwa bakazivura muzayiteje, hanyuma bakanavura ibyo yamaze guteza. Nko mu gihe umaze kuba hypothyroid cyangwa iyo misemburo imaze kuba mike, cyangwa mu gihe bayikuye yumva ntabwo ibisha gukora imisemburo, ya misemburo aho ikorwa na thyroid bamaze kuyibaga, muri ico gihe bayongereza umurwayi. Ariho n'ingihe cya hyperthyroid, imisemburo yo nayo ibaye myinshi, aha muri ico gihe hari imiti ya hyperthyroid. Urumva rero ivurwa ry'iyo ngwara rivana n'icyayiteje, bikavana n'urugero rugezeko, bikavana rero n'ibyo imaze guteza. Kwirinda indwara y'umwingo, ishiramwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS ridusaba gufungura ku munsi amagarama 5 y'umunyu utekana n'ibifungurwa. Rihanura kandi abantu gufungura cane ibiva mu nzuzi n'ibiyaga nk'amafi n'ibindi. Abahinga b'iryo shirahamwe bavuga kandi ko ari vyiza gufungura amagi, amata n'ibiyakomokako kuko biza imbere mu ngaburo zifise icunyunyu bita iode, ituma umuntu atagwara indwara y'umwingo. Eka muguhanura ntuhogora cane, urigora ukabigorera, ukongera ukabagororokera, ukabicesha mu biganiro bakakumva bose. Nakaruha hagatiwe n'ibihangange ntawo kwihanga, bimwe vyakaruhariwe mu gucunguza umwanya umwete kuko atari banije imbere. RPA uri radio shahuri radio. Ni kuri izo mpanuro dusozereye ko ikiganiro amagara soko y'ubuzima cuno musi. Ndabakengurukiye mwese mwateze yompi, ngashimira kandi umutumire muganga ashimira Imana Alain. Onezime dushimagize nakibateguriye, ndabasezeye ndayifuriza kororanirwa. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze Onezime dushimagize nino ngaho cyo turangiriza ikiganiro muri Burundi cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 ntwarante 2019. Mwakoze mwese mwaduteza abiri bakoze bagenzanje bitanze kugira ngo kino kiganiro gishobore kuboneka. Yakoze na MS Steven yunge ko yafashije kugira ngo ano majwi ashobore kubashikira atagatotsi ndetse nano masanamu. Joseph Muzaneza na rikunda bashikiriza kino kiganiro nkaba ndabashimiye ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.